twongeye kubaramutsa tubaha n'ikaze mwese mukurikirana isheni yacu ya YouTube ariyo Isi TV. Ubu ni bamwe tubashikiriza rero amakuru mashasha, amakuru mutamenye, amakuru ko avugwa hirya no hino, amakuru yerekeye politike, inkino, imico kama n'ibindi bitandukanye bivugwa hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Ariko rero muri uno mwanya tugiye kubashikiriza rero amakuru avugwa mu bice vya politike. Aho tugiye kubashikiriza rero amakuru yerekanye n'ifungurwa hamwe n'ubugwayi bwa Generale Alain Guillaume Bunyoni yahora ari umushikiranganji wa mbere ku ntwaro ya Ndayishimiye, ariko ubu rero akaba atariki umushikiranganji wa mbere ku ntwaro ya Ndayishimiye nyene nkuko bari batanguye manda yiwe bimeze. Ubu rero Alain Guillaume Bunyoni murazi ko amaze imisi agwaye hariya asanzwe afungiwe mw'ibohero rikuru rya Gitega, aho benshi bibaza ko vyinshi bumvise vyinshi bakavuga bati ne Alain Guillaume Bunyoni asanzwe afunzwe kubikagwara ntaje kwivuza, bakavuga vyinshi rero ku bugwayi bwiwe ku buryo benshi bamaze no kumubika bakavuga ko yewe yamaze gupfa. Ariko ubu tuvugana rero akaba ari ikiruruma. Alain Guillaume Bunyoni aragwaye, araremvye, ari hariya mu bitaro bikuru vy'akarere ka Gitega. Alain Guillaume Bunyoni rero yahora afungiwe hariya mw'ibohero rikuru rya Gitega mu cumba ca wenyene, mu gihe rero yafashwe n'ingwara zitandukanye. Uretse rero ingwara yinjiranye muri iryo bohero rikuru rya Gitega, hari izindi zagiye zimufatira muri iryo bohero, bigatuma rero asinzikara gusumba uko yinjiye iryo bohero. Alain Guillaume Bunyoni rero mwari muzi abantu benshi mu vy'igipolisi hama akaduga akaba ari cegera c'umukuru w'igihugu, akaba umushikiranganji wa mbere. Ico gihe rero Alain Guillaume Bunyoni yari umuntu akomeye cane, bavuga ko rero yashatse kwigeranya n'umukuru w'igihugu. Vyinshi vyavuzwe n'umugore wiwe Hyacinthe Bunyoni, avuga ko yeretswe n'Imana ko agiye kuduzwa hejuru, agiye kuva mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere, ahubwo Imana ikamuduza hejuru aho yari agiye kuba umukuru w'igihugu. Bikavugwa ko rero yashatse kwigeranya n'umukuru w'igihugu ngo Imana nayo imucisha bugufi imusubiza hasi. Alain Guillaume Bunyoni rero yahavuye aja gufungwa azira ibyo vyaha bitandukanye, ushaka gutembagaza Perezida Ndayishimiye ku mwanya w'umukuru w'igihugu, gutwara rero amafaranga y'igihugu, akavuga ko rero yakoresheje mu buryo butemewe n'amategeko kandi yarashinzwe gucunga ubutunzi bw'igihugu, akaba rero yashatse kwica n'umukuru w'igihugu. Ibyo vyaha rero ko ari vyinshi bitandukanye vyatumye rero aja gufungwa hariya mw'ibohero rikuru rya Gitega. Alain Guillaume Bunyoni rero nkuko twababwiye mu ntango, yinjiye rero agwaye ingwara ya diabete bita diabete de type 2. Iyo ngwara rero yamusongeye isibe mu gihe yaragiye ahantu adashobora gufata imiti nkuko yayisanzuye mu misi yari yahera. Hama rero aja gufungwa mw'ibohero rikuru rya Gitega, ajanayo iyo ngwara yarasanganywe ya diabete de type 2. Mu misi ya mbere rero iyo miti yarasanzwe afata ari muhira ntiyemerewe ko bayinjirana. Iyo ngwara rero yaciye irandagata, ironka rero akaryo kumusinzikaza ku rwego rwo hejuru. Ariko rero ntiyagwaye iyo ngwara yonyene gusa, yaciye agwara n'ingwara yindi twita ingwara y'ihahamuka, ico twokwita detresse. Iyo ngwara rero y'ihahamuka yaciye imufata yinjira ari mu bohero rikuru nyene rya Gitega. Ni mu gihe rero atari yemerewe kuvugana n'abandi banyororo bandi bafungiwe muri iryo bohero. Kubona rero Alain Guillaume Bunyoni atari yemerewe kuvugana n'abafungiwe muri iryo bohero, ntavugane n'abandi bantu baje kumuramutsa, bakavuga ko rero izo ngwara zaciye zidukana n'iyonka ziza rero kumufata. Alain Guillaume Bunyoni rero yafashwe n'ingwara zitandukanye benshi baja barumva ariko batashobora kubona, kuko batari bafise amahirwe yo gushobora gushika ahari ngo bamuganirize. Alain Guillaume Bunyoni rero mu misi ya mbere yemerewe ko baja kumuramutsa kabiri mu ndwi, ariko rero igitoro cahavuye kivyunyura, igitoro cahavuye canka burundu, baja kumuraba kabiri mu kwezi. Alain Guillaume Bunyoni rero bituma rero niyo ngwara ibandanya imusinzikaza, kubera atashobora kubonana n'umuryango wiwe. Vyumvikana ko rero yoba yagwaye ingwara bita akabonge. Alain Guillaume Bunyoni rero harageze igihe rero adashitwa kurya ku munwa, atana kimwe ashaka kuvuga, atamuntu baganira. Imfunguzo zugaye icumba ciwe zabikwa n'igipolisi gisanzwe kimucungereye aho nyene,
akavuga ko rero n'iperereza ryari zifise n'urundi rufunguzo kugira ngo zize kumufungurira ashobora kuja hanze kota akazuba. Aho yotera akazuba rero naho nyene hari hacungerejwe hazitije ubuyungiro butandukanye, ntiyashobora kuburengana, haba hasi haba hejuru haba ku mpande ntiyemerewe kubirengana. Abapolisi rero nabo nyene bamucungera bamurabira kure, hariya kure, ntibashobora kwegera ahari ngo bashobore kumuganiriza. Arenga Bunyoni rero yabuze uwo baganira, abura rero n'umuha morale, abura rero n'umuha ivyiyumviro, abura rero cefo ca ruguru. Abanyero bafunganywe bari mu yindi nzu yindi, bari mu nzu y'ivyumba 4 hagati y'impome 4, ntashobora kubona hirya no hino baganire n'abari hirya. Arenga Bunyoni rero yaciye agwara akabonge, gushika n'ubu rero akaba muri ino minsi akaba atarakivuga, akaba atumva, akaba atabona. Ivyo vyose rero bikaba vyagiye bimukoranirako. Ubu hari hageze yuko abamuzanira ivyo kurya bagasanga yinyegeje munsi y'igitanda, bakamurondera bakamubura. Vyumvikana ko rero akabonge kari kageze rwego rwo hejuru. Arenga Bunyoni rero kw'iyo ngwara ya diabete nayo yinjiranye nasanganywe, harageze rero ahameze nk'umwana. Iyo yakeneye nko kuri toilette yasigaye abikorera aho nyene aho abagezeho ari hose. Arenga Bunyoni rero vyumvikana ko yaramiriwe nabi cane. Ku burwayi bwiwe rero bumaze igihe bivugwa n'abantu benshi batari bake bati Arenga Bunyoni mu minsi mike yarapfa atarose umuserukako. Yaratabarijwe n'inzego zitandukanye, haba muri APRODH, abo Pacifique Ninahazwe n'abandi batavugamwe na leta basanzwe mu mihingo itandukanye y'isi baramutabarije bavuga ati uwo muntu naje kuvuzwa, ariko rero bibi vy'ubusa. Ariko rero vyatevye biragera ku rwego rwo hejuru, kubera ko atarakivuga, atarakirya canke ngo aronke icanywa, ivyo vyose vyari bimaze kwaha. Arenga Bunyoni rero yagiye kuvuzwa uyu munsi rero igenekerezo rya 9 ukwezi kwa 2025, kuvuzwa hariya mu bitaro bikuru vy'akarere ka Gitega niho yagiye kuvurizwa. Vyumvikana ko rero yararemvye. Igihe rero yasohoka iryo bohero rikuru rya Gitega, ntibaravye rero ngo ntavuga, ngo ntarya, ntagira icanywa, ntibikunda kwanywa ikintu na kimwe. Iyo vyose rero leta ntiyashimye kubifata nk'uko yoba ari umurwayi aremvye, ariko rero bashimye kumuherekeza kwa muganga n'imodoka zigera ku 8 z'abapolisi ziperereza zokimbaje umukuru w'igihugu, aho bose basidukaye n'iyonka batwaye umuntu umwe nawe nyene ari ndembe, adashobora kuvuga, adashobora kumva, adashobora no kubona. Baherekeza uwo murwayi rero mutwara kwa muganga mu bitaro bikuru vy'akarere ka Gitega kumuvurizayo. Izo modoka rero zigera ku 8 nizo zari zimuherekeje, ubona ko zuzuye abapolisi n'iperereza n'abo ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Ico rero Arenga Bunyoni akaba ashikaye ngaho, akaba ariko aravugwa, akaba arimwo rero inshinge zitandukanye zica muri serum. Arenga Bunyoni rero agiye ashika mu bitaro ngaho bikuru vya Gitega. Umuryango wiwe Arenga Bunyoni wamenyeshejwe hakiri kare mu gitondo, bazinduka bagenda mu twenzi wa kare. Ariko rero bakiyashika bacipfuye kubivuga, basanga abanyagihugu batonze ku mabarabara benshi cane baje kumusanganira ngo bamurabe. Nubwo Arenga Bunyoni batashobora kubabona, ariko bo bashoboye kubona imodoka zagiye zimutwaye, nabo nyene ntibashoboye kumubona. Yaba Bunyoni ntiyabonye abaje gucungera ngo bamurabe, nabo nyene ntibabonye we baje kuraba, babonye imodoka zonyene gusa. Ariko abo twaganiriye nabo ivyishimo vyari vyose, bavuga bati turishimye ko Arenga Bunyoni agiye kwivuza akazosubira kuba umuntu muzima. Umudamu rero wahoze ari umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza, nawe nyene twagomba kuganira, nawe nyene yatubwiye yuko yishimye cane kumva Arenga Bunyoni agiye kwivuza. Ngo kumva rero umuntu yapfuye agapfira hariya mu mpimba aho yarafungiwe hariya mu biro rikuru rya Gitega, ngo vyari bimeze nabi cane. Nabo bavyumva bakumva umutima ugiye kubavamwo. Ariko nagiye kwivuza rero ngo ni intambwe ikomeye cane ngo leta yoba yateye. Ariko abenshi bariko baravuga muri kano kanya bakavuga ko rero Arenga Bunyoni yabanje gutanga amafaranga atari make ngo kuri leta. Bivuga ko rero mu mafaranga ngo yahawe Ndayishimiye kugira ngo yemere ngo aje kwivuza. Amafaranga rero ngo batanzwe n'umuryango wa Arenga Bunyoni mu gihe basanzwe mu kangaratete muri ino minsi bafise ubukene butagira uko bungana, ubukene ngo buzura inzara,
ubukene ngo bwokora amata bwokora amakara bugata hanze. Mu bukene bwabo rero ngo biyarandije baronka udufaranga dukeyi bahereza umukuru w'igihugu kugira ngo abemerere kugira ngo baje kumuvuza. Saba gusa rero bagize ivyishimo vyinshi bitari bike, haba rero umupfasoni wahoze ari umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza, haba no mu muryango wa Aringiyimana Bunyoni n'abanyagihugu baje kumutegera ku mababara atandukanye. Bose rero ivyishimo vyabasya, ivyishimo ngo vyagera mu mano, bakava ko rero bishimye kubona Aringiyimana Bunyoni agiye kwivuza. Abenshi rero bariko bakavuga bati kubera iki Aringiyimana Bunyoni mbega adashobora kuja kwivuza, umukuru w'igihugu adashobora kumureka ngo aje kwivuza, ngo ni impaka rero bamuhaye igiturire kugira ngo abone bikunde amurekure. Kubona rero Ndayishimiye atemera ko Aringiyimana Bunyoni aja kwivuza, aho twaganiriye bibaza ibibazo vyinshi bitandukanye, bati mbega ni kubera iki Aringiyimana Bunyoni ariko atabarizwa cane n'abatavuga rumwe na leta, mu gihe leta yoyo iba yirabira hirya, n'abasangiye umugambi wa CNDD-FDD nabo nyene bakirabira hirya. Ariko rero abariko baramutabariza bakaba bari mu mihingo itandukanye, benshi muri bo bakaba banahunze n'igihugu, bakavuga ko rero nka Petero Mbonimpa, Pacifique Nahazwe, ayandi mashirahamwe yandi atandukanye, bakavuga ko ariko baramutabariza kandi banahunze, ariko muri CNDD-FDD hamwe n'umukuru w'igihugu ngo ntihagire na kimwe babivugako. Bakibaza rero ikosa Aringiyimana Bunyoni yakoreye Ndayishimiye bakaribura. Ikindi naco cibazwa cane n'abandi banyagihugu batandukanye, baravuga bati mbega ni kubera iki Aringiyimana Bunyoni abantu bose bamwegereye bariko barafatwa gasakisaki. Aho ni mu gihe rero umucungera amazu nawe nyene aherutse gufatwa akaja gufungwa ntibamenye n'irengero ryiwe. Bati mbega wewe ariko ahogwa iki, ariko azira iki muri ino misi? Si uwo gusa wenyene rero yamucungira amazu n'amaparisera yabaherutse gufatwa agafungwa akanyuruzwa n'iperereza ntibamenye niyo yagiye, ariko baribaza n'impamvu umukozi wo mu gikoni nawe yasanzwe amutekera ivyo kurya nawe yoba yarahagaritswe nawe nyene akaja gufungwa. Bakibaza rero impamvu n'uwo nyene ariko afatwa agasakisaki, bakavuga ko rero Ndayishimiye rero ariko aramuhohotera mu nzego zose, mu buryo bwose bushoboka akamuhohotera, ari nayo mpamvu ashaka kumugira umusazi. Uretse rero umukozi wo mu gikoni n'uwundi amucungira amazu na nyene bafashwe, umuganga amuvura bamuhinduye, baramuvura aramukurikirana nawe nyene muri ino misi akaba atakiriko aramukurikirana, bakaba muri ino misi bamuhinduriye uwundi muganga. Nawe nyene bibaza ko rero ari impamvu izo ngwara zose zoba zaduze kubera umuganga yamuvura nawe nyene bamuhinduye. Abapolisi bahora bamucunze nabo nyene ngo barahinduwe, abapolisi bamucungiye kuva agishika nyene mw'ibohero rya Gitega, abapolisi bamucungera si bari bakihari, hariho abandi bashasha. Bakibaza rero ko yoba yahawe ishano n'abantu bashasha baba baje kumukurikirana, haba abaganga ataramenyereye baba bamuteye inshinge zirimwo imiti yica, harimwo uwamugaburira, hoba hari haje uwundi amugaburira akamugaburira ibitari vyo, abapolisi bamucunga nabo nyene bakaba batamucunga nkuko vyahora. Hakibazwa vyinshi rero ko abantu bose bagiye bahindagura kumva zo kugira ngo babone kumushikira aho asanzwe ari. Ariko rero turavye rero ukuntu Aringiyimana Bunyoni asanzwe aremvye, hama ko tukaraba ko imodoka 8 ku muntu umwe atakivuga, umuntu umwe ataracyumva, umuntu umwe atarakibona, ukumva imodoka zishika ku 8 zigiye zimuherekeje, zigiye zimucunze. Mbega umuntu atacumva, atabona, atakirya yashobora kwirukanga ku buryo izo modoka zose 8 zagenda zimucungereye. Ivyo nivyo abantu biri benshi bamwe bibaza bati mbega no kubera iki none izo modoka 8 zaga zimucunge kandi ari umuntu aremvye, ari umuntu w'ikiruruma, ku buryo n'imodoka rimwe itari kugenda yuzuye imuherekeje. Hano bakibaza ati mbega no kubera iki Darlene Bunyoni wewe atakivuga. Umukobwa wa Bunyoni rero nabo nyene Darlene Bunyoni ntakivuga kubera amajambo menshi yagiye arabwirwa na leta y'u Burundi, aho azoba ngo ari hose bazomuhiga bakamufata. Darlene Bunyoni rero aho asanzwe ari mu bindi bihugu, akava ko yashimye kwinyegeza ahari igihugu yahora avugiramwo, akaba yanagihinduye akabagiye mu bindi bihugu bindi vya kure kugira ngo batazomusangayo.
mu gihe yabona ko se wiwe atabuzima gifise, akabona ko kubandanya avuga yavugira se wiwe kandi atabuzima buhari, ati nanje baramukurikiza papa wiwe. Uwundi Darlene Bunyoni nawe nyene akaba atakivuga, atajambo na rimwe ashobora kuvuga ku maradiyo atandukanye, mu gihe yaramaze iminsi yandika ibitari bike ku mbuga nkoranyambaga. Umuryango, inshuti n'abagenzi biwe rero nabo nyene ngo bwarafutse umunwa, haba rero mu muryango wa Arengiyeme Bunyoni, haba mu nshuti ziwe, eka n'abandi baba barakoranye mu mabanga atandukanye, nabo nyene ngo ubwanwa bwafutse umunwa, ntibakimuhamagara, ntibakija kumuraba ahari ngo bamusuhuze, eka bose ubwanwa bwafutse umunwa. Abo bose rero ngo kubera iki batakivuga. Leta y'u Burundi rero imaze imisi yatanze itegeko yuko umuntu azoza aravuga ku rubanza rwa Arengiyeme Bunyoni nawe nyene azofatwa nk'umufatanyacaha. Nawe nyene rero ngo bazoba bari kumwe na Arengiyeme Bunyoni. Abo bantu bose bari inshuti, abagenzi, abavandimwe, abo bakoranye, abo bakorege bakoranye mu gipolisi, haba bakoranye ku w'icegera c'umukuru w'igihugu, abo bose rero ntaco bakivuga gutinya ko Evariste Ndayishimiye ashobora kubakurikiza Arengiyeme Bunyoni agashobora kubafunga umwanya n'umwanya. Ubu rero Arengiyeme Bunyoni nk'uko twabibabwiye rero yasohotse ibohero rikuru rya Gitega, akaba ari kuvurirwa rero ku bitaro bikuru vy'akarere ka Gitega, aho mu minsi mike bavuga ko yoba ahava gushobora gutora kamitende. Ariko umwaka turiko turabashikiriza ano makuru, mwumve ko atavuga, atabona, adashobora rero gukora ikintu na kimwe. Umuntu atumva, atabona, adashobora gufungura ikintu na kimwe, mwumve ko umuntu ageze kure. Ubu tuvugana rero akaba ariko agaburirwa ngo na serumu. Abaganga twaganiriye bariko baramukurikirana ngaho nyene ku bitaro bikuru vy'akarere ka Gitega, bakavuga ko atacizero bafise ko azosubira kongera kuba muzima. Ngo naho yokira, ubumuga bwo kutavuga no kutabona bwo ushobora kumukurikirana. Byumvikana ko rero Arengiyeme Bunyoni yarageze kure, yarageze aho umwansi ashaka. Amakuru rero sayo gusa rero tuja kubandanya tubatohereza n'ayandi yo kuri Arengiyeme Bunyoni. Tubwiye ko umuryango wiwe umeze, ko umuryango wiwe wavyakiriye, uko umuryango wiwe rero wabonye ameze hariya mu bitaro bikuru vy'akarere ka Gitega. Tuje tubabwire mu makuru yacu yo hanyuma, mugira mu bamwubaho rero, mugire n'ibihe vyiza. Ariko umuntu akiri mushasha atarakora sabone, akoresa hajya ari sabone afyonde ko amakuru abandanya yasangiza n'abandi, kugira ngo babandanye bayaronka gatanu kuri gatanu, amakuru ataraja ko ivumbi, amakuru agishushe. Rero niko ndayabashikiriza, ni jewe nyene maze kumenyera imisi yose rero, akaba jewe Salvatore. Andi makuru tuje kubatohereza tuyabwira mu masaha y'imbere, mugira mwubahwe na Gahwane.